D1 umviriza uri umujama urabitse gusa ibyo by'ubujama pare nkese umviriza D1 warakoze 0 narabivuze 0 je nayi compare na nijya calm down ya ntuze ya rema nayo ni copy ijya ni copy mbo nagomba nakubwira turabe ikiganiro kiri inyuma tubiraba ego frame je ndi suri cyo mbega none D1 cyo tutangura kuri abantu asora indirimbo adisora muri Iteka Music ega sishatse kuvuga ko D1 atari umuririmbyi mwiza cyangwa umu producteur wiwe atabizi barabizi n'abahanga barakomeye nka D1 n'umwanditsi mwiza mugabo Neko ntavuze kuzindirimba baze gukora. Ko navuze kuri ijya. Niko ko harimo akantu kajemwo kandi birashika abantu b'Imana. Akofizina akakubwira ikintu cambere abaririmbyi amarembo kubera ko twatubona tambuka ikintu basaba cambere nuko bogerageza fizi bakaraba ingene bagerageza kuba professionnel. Vuze professionnel ça veut dire quoi? Barabe nyimba bagiye mu gusinya muri management kanaka babahe contrat basinye baze baje muri conference de presse tubabone tumenye ko bavuyemwo ndetse n'igihe bazovamo kandi bagiyemwo bongeye bavuyemwo tubimenyeshwe neza. Yes Take 5 kuri wewe uguruye ino link ubwa mbere Take 5 wewe uri kuradukurikirana kuri Motivation Plus Media. So today murabona yuko ibintu byamaze guhindura isura n'umunsi byamaze guhindura isura rero sasa ubu hari ibintu bimwe twoma dushira habona kubera ko ndi kumwe n'umutumira dasanzwe ndi kumwe n'umuntu w'umutumira dasanzwe atikoraho anwa amazi bantu b'Imana ngira ibyo murayibona. So kuri microphone Fizkira nkuko vyama kuri Motivation Plus Media utarambona mu maso urashobora kumbona nuko mba meze yo inyuma ya kamera ni social boy social mix nkuko mubibona. So n'umunsi niyumviriye ndavuga ati il faut ko hari umuntu ndondera kugira ngo tugire ico tuvuganye ko kubijanye n'amarebo ngaha mu Burundi. Dufite amarebo kandi dufite amarebo menshi. Bon, hariho ayazwi n'ayatazwi, harayo tuzi, harayakomeye n'ayandi agihobahoba. Rero niyo deba nashatse ko tugirana hamwe n'umutumire natumiye n'umunsi nawe sundi araza kwivuga mu izina muramwumva. Imbere ko dutangura ikiganiro nyezina, imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina, afite subscribe ngaho namba utarayigira, namba warayigize naho shiramo commentaire. Ega nkeneye commentaire aba boss banje muyishiremwo. Muvuga ikigenda nabi ikigenda neza naco mushime navyo biratuma ukwishima tukabanda tubaha ibintu bimeze neza. So reka nakire umutumire ntira ndaguha kaze kuri micro za Motivation Plus Media. Yes Fizzy boy asante sana hanyuma kubatanzi ariko nibaze ko banze oya bon barakuza hamwe ariko ntibakunzi kuri Motivation Plus Media bashaka kubibwira akazi na ukaduza n'akajwi. Yes amajewe musanzwe munzi nitwa The Brave Musesanguzi. Yes mwumvise Musesanguzi canke The Brave aho simubona jewe tumaze gukora ibiganiro byinshi Fizzy warabizi that's why yanumiye. Ça veut dire que anza ahantu turi mu madeba atandukanye ego nogenda baramutsa abakunzi ba Motivation Plus Media ndababwira yuko ndabakunda cyane kandi ndabasaba yuko mwoza ngaha tukaganira mukumviza no deba kugira ngo namwe tuze kwibona ama commentaire ama idea yanyu turashaka kuko tuvuga ibintu byingira akamaro ka mbere. None The Brave namahoro ni fresh muri quartier ni sawa ni bien ababanyi ni bon cyane duherukana kuri micro na kamera je mu cameraman na cameraman wo mujama kuri Burundi Wash TV no muri More Time TV kuma live amwe ariko ikintu cyambere cyantangaje sindatora neza ubwenge bwo kuruna warankubita introduction nkavuga ni Fizzy boy inyuma ya kamera ariko ubonye ukaba wabijemo waravye uti naje ndakeneye afeti Musesanguzi sivyo nawe kwiga ndavugira ngaha ngira warayibonye gukorera umuntu hagiye uri kurakora gukora umuntu umwaka umwe 2 3 ingahe nawe atacuriyumvira ngo ngushikeko navyo ni ibintu
bon ni ibintu bigaragaza yuko nawe atasha kuri kurashiramo nanje nararavye mbona umengo vyoba ngombwa ko ndabana bagenzi anje tugashira hamwe tukaraba ngene dukora ikintu kizima kandi ni mwebo kudushigikira abizi bizovyo urazi Fizi ubwa mbere na mbere apa yo gushimira yuko usigaye gukora ibintu byo wawe ati ko fise look je ntarimenyereye aragoma nanga abakozi ba motivation plus media Fizi Bwoy akiri nyuma ya kamera niyambara uko basigaye ari umusaza bon nongera ndabesha yuko kuba mumbona uko nambitswe na Morgan fashion niwe yankoreye umuti yego hama musesanguzi nongera ndaguhakaze kandi kuri muri plateau za motivation plus media so icyatumye ndaguhamagara no munsi sikindi nari maze imisi nihweza kubijanye n'amarebo uko ntaye karakora mu Burundi aha turavuga hari iziboneka cyane bavuga nka za Bantu Bwoy turabona za Empire Simba Gang n'izindi zitandukanye izi za Bokiv Label The Fighter rero icyatumye mvuga ati kampamagara umusesanguzi dusesangure ndashaka yuko abarundi bamenye ati mbega amarebo ngaha mu Burundi ko tubona umengo hari ukuntu ibintu novuge ibintu umengo nta rutonde runini cyane rurimwo ndahera neza na neza muri Empire Avenue Empire novuga yuko irongowe na Kent P ariko CEO ari Sat B musesanguzi muri Empire twarabonye hinjiramwo ba Benturo hinjiramwo ba Clementine Kevi abo twarababonye ariko hamwe na ya Best Life Music na Best Life Music yego ariko ukuntu bamwe bagiye baravamwo harabagiye barayivamwo mu nzira bitamenyeshejwe abandi bakegeka ko amakosa mbega tugerageje kuraba mere kuri Clementine Kevi niwe yatanguye kuvayo yego niwe yatanguye kuvayo mbega Clementine Kevi yoba mu kuvayo yoba yari kosa giwe canke hoba hayi yari kosa kubijanye na management yarari mu gahaje muri make muri Empire Avenue naho batubwira ko ari umugwa mukuru w'abifunzi ofete barafise utuntu batunyegeza twinshi ntibashaka batubwira ibintu neza na neza biriko birabavanayo twabonye Clementine Kevi avayo tutazi igituma ariko inyuma yo kuvayo hagiye yaramaze kwasora indirimbo zingahe zike cyane yamaze gusora indirimbo zike cyane uranja bebe nta yindi dayo ariko mena Sadbi Genio ndiko ndavuga indirimbo giti ciwe nta ndirimbo tuzo tumubona yararirimbye mu ndirimbo makolabo bari kumwe na ma Best Life ijyaye bavuririmba ibisusu yindi na ushobora nawe urabona mu nyuma hajya gato twagiye tubona yavuyemwo rero mu kuvayo ntiyashikirije neza ikintu cyatumye avayo ariko kameme haba hari ikintu kitagenda ariko ikintu cya mbere kintangaza sinumva ukuntu babasinyisha kuko basinyisha bakamenyesha abantu mugabo mu kuvayo ntibavye officialize mu mbavu yaho twagiye tubona iyindi team isokotse nayo ninde Best Life Music ibiravuyemwo nayo nyene aho hari cyagihe baza bavuyemwo indirimbo baza batsuye gusohora bayise Try Me baca bihuza na Hug Me indirimbo wamengo ziragize gute zirasa akamelody zirakamwirako bivuze iki ama idea ajya yose twoshobora kuvuga ko yakorewe muri Empire Avenue ariko the way bavuyemwo n'ubundi turayitahura mu nyuma yaho haravuyeho bitwa Benturo wewe ugeze no saha uratse ko ari abantu bakizi yuko ari kiri Benturo je urabona hera byari ikintu kimwe nashoboye kwibaza Benturo twarabonye akrea channel yiwe yitwa nambaye Mafia Gang je natangwe kubona igikorwa ca mbere ijya ndirimbo yayise ubutuba niko nayibonye titre mu kwisohora kijya gihe zavuga ko ari muri Empire Avenue ariko ijya ndirimbo acayisohora ayiposta kuri channel yiwe acayiposta ku yindi account ari ijya ya Mafia Gang ariyo ndirimbo yagiye gutuma aja mu mpimbi ikibazo naciye nibaza niki mbega muri Empire Avenue
ntibashaka control muri rivyi wabo ku buryo adashaka gukora amakosa inyuma muri make ni cyakini nyene ngoma mvuga tugarukako ufite amalebo yo mu Burundi arafise akantu katagenda baduhisha ingene batsinyiranira ivyo bandikako ivyo bazobafasha n'ivyo bazofashwa ntibabitubwira ntibanatubwira ati uyu unye nyimba zo muri lebo imyaka ino bayitubwira tubona binjiye ariko gusohoka navyo tumenya tubona induru gusa sino ngahura ziko biri henshi raba ejo bundi Dramati ni hakitubwira ko yavuye muri Bantu Bwoy voilà ahezigiye kinini inya tubona ata muzika so aho niho nashaka dushika rero muri Bantu Bwoy bantu b'Imana tugeze muri Bantu Bwoy entre turavye Bantu Bwoy Double J na kiri kuba kivayo novuga ko habaye shite voilà kandi ariko bantu b'Imana tuvyemeranye Double J na Kiriku bamaze kuva muri Bantu Bwoy harabaye shite cyane gose uko Bantu Bwoy kandi yego narabonye muri impa yahinjizwamwo ni vya bindi bitera induru nabonye muri impa yavuye hinjizwamwo abandi baririmbyi aho turavuga nka Sherine Rock Samaria Danielo kandi namba ntihenze umengo nta conference de presse yabaye yo kubinjiza nkuko vyabaye kuri Kiriku na Double J ntivyabaye aha rero twitege ko mu minsi hazoba induru bice bitangura kunugwanugwa kandi batigeze batumenyesha igihe babinjiza Fizi urazi aho binteye kwiyumvira kano kantu gakurikira urabona yuko muri Bantu Bwoy hahoze hariyo Kiriku na Double J ariko kugira ngo bajeyo nuko abo baririmbyi babiri basinyishijwe kontra yuko binjiye ukuvayo kwabo ko ari kumaze iminsi kunugwanugwa ariko barandika lettre officielle ivuga ibintu vya termination contract yemeza yuko bavuyeyo ariko Dramati nta conference de presse twabonye Sherine Rock Samaria Danielo twumva ngo niyo bari tuyibonera hehe kuri Instagram zabo uzobona ngo finally signed in Bantu Bwoy imagine ariko mukuvayo nitubimenya kubera iki sindamenya neza mbega marebo yo mu Burundi nta makontra babaha ico nico kibazo ikindi naco bibaza yuko je sinobita kuba manager bama lebo canke hari akantu Fizi je naza ko n'abaririmbyi bantu b'Imana abaririmbyi namwebwe murasamara vraiment uti gute none gasha je hera mu kwinjira ubona bashaka ku ma statut abandi ku ma Instagram abandi ku ma Facebook ariko hamaze kuba ikibazo bagatandukana uzobona batangwa kuza ku ma TV online kwibako ivyo birabaho mu Burundi kubera iki why ibintu dukora mu marebo bitari officiel bitari professionnel cyo nuko kibaza dusimbire kumure tuzobarondera aba manager hari nifuza ko ninabarondera ba Stein ba Kent P kumbura umuntu azogerageza barondere kandi nifuza ko ninabarondera ko nzogenda gutumire nawe kugira ngo tubasesangurire hamwe batubwire reka dusimbire muri ku ruhande rwa Lolilo Mzizi wajiwe ni muri legend akora neza byo tuvyemeranye ariko nibaza yuko ntagerageje guca hirya no hino akora neza no muri legend nivyo ariko muri iyi minsi reka ko ariko arasohoye indirimbo vraiment turazibona mugabo umengo ntizifatisha cyane none hari ikibazo cyahe kuri ugo ruhande nico kibazo nibaze hame ikindi naco Lolilo twarabonye ashira officiellement lebo yiwe yitwa Simba Gang iyo Simba Gang twarayibonye mazanamo umuririmbyi yitwa Aslayan muri yaririmba bien entre temps Aslayan bantu b'Imana yaririmba neza ujya mupeti yaririmba neza nivyo jewe rero ikintu cyaje kuntangaza sikini haheze iminsi twarumvise yuko Aslayan yavuye muri Simba Gang tubona yimweshije ibipara ariko ni vya bindi nyene n'ahantu na hamwe twigeze tubibona kwinjira twarabibonye ariko gusohoka never why kubera iki mutabidutangariza why kubera iki ahandi hantu muziki uteye imbere reka dutanga akarore nko muri bongo flavor urabona yuko abaririmbyi bari muri Wasafi bagiye kuvayo barabitangaza for example Harmonize baramutiye amande ya 500,000 kandi yarayarishe $, yarayarishe
Eleven amazi misavugwa ko amajambo atandukanye kagoma veyo bamuciye $800 kandi yiteze kuriha ni $800 ahubwo bajya ni $800 cyane ni $800 sinzi ariko baraza kutwusaba muri commentaire ariko ni ibintu bene ivyo urumva yuko kuri akantu muri muri commentaire ni miliyoni n'amadolari burya n'amamiliyoni y'amadolari burya kuko urumva Diamond wewe na n'umumanager wiwe umuririmbyi yakujije kugira ngo arinde avayo amuhuruhusha qu'est-ce qu'il fait afata ya mafaranga yose yamwemvestisa yose akagira facture impa ati subiza amucugana bushengire vyiwawe nuko the brave musesango reka tuve muri Tanzania tugarukire ngaha mu Burundi muri entertainment yacu ndavuga ati amalebo Jesse nkunda kurambira cyane abakunzi ba Motivation Plus Media gusa ndagomba ko iki kintu tugihagarara ku mbega baririmbye b'abarundi bantu b'Imana nukuri namba hari amasezerano mugiraniye n'amarebo kanaka bimenyeshe uvuga uti je nagiye muri irebo ngiye muri irebo tuvuganye ibi nibi hama ni wavayo nabi warabivuze tuvuge tuti umuntu ntarira busema suko none ga the brave fizi je kintu ca mbere burya nosaba nosaba yuko kwanza hobaho itegeko muri irya ntuze njya ministeri jejwe icyo mu RCT ni ministeri de la culture et de la jeunesse sport nosaba yuko boshyiraho itegeko riza gato gukosora ingene amarebo atunganijwe je hari igihe vraiment bindenga nkabura rebo mu Burundi nimwe iri professional mumbabarire cyane kuko shira kumva ngene umuririmbyi kanaka twumva muri rebo ari nitwabonye conference de presse n'abayigize mu gusohoka kwabo nitumenye iyo vyagiye yego ako kantu konyene karatuma umuziki w'u Burundi wacu usubira inyuma kuko nta kuntu na kumwe umuririmbyi yogenda ahantu mu nyuma aveyo bitazwi mu bisanzwe DV je sinumva ko twota ishavu kuri banyene amarebo ahubwo je naza ko nabaririmbyi ubwabo harimo gusamara kuko hajya ana ndaguhakarira gatoya hajya niyo ugiye mu rukundo kenshi abantu ntibabona bakubona uri kumwe n'umukobwa fizi cyangwa umuhungu bakubonana buri umukobwa bakakubonana n'umuhungu fizi ntibabamenye ingene iyo mwahuriye mu gihe rero utabivuze uterekanya abantu ati ukuntu batabonye ingene mureshanya sinangombwa yuko buryo ugenda ukavuga ngo yerererererere ngo naka ngo twagize abo kujya vyatanguye nibiherere hiyo nyene urazi none fizi ikintu je nshaka kugarukako abaririmbyi vraiment turabakunda cyane turabashigikira turabapartaja turabafatira ibiganiro umwanya munini ya tukaba indirimbo zabo tukazisira update bakazimenya urazi ko atandirimbo yamenyekana nta mu promoter ahari nta mu écrivain urumva ahari kuri Facebook nivyo baho ariko rero abaririmbyi je ndabaziga kwikosa iri rimwe why badashobora gufata ngo bihagarareko ni gute wogena gusinya muri rebo kanaka ukasinyayo ngurinjiyeyo hama ntutwereka amasezerano wamara kuvayo ntutwereka amasezerano biva kuki voilà icyo kintu ndibaza ko mu bintu bituma kigaragara cyane hariho n'inzara the brave umuziki wacu nuteye imbere bien sûr nitubeshanye abasitari bacu barakenye the brave yari namye ndavuga ati ari gano nakoze mvuga ati nkompara hagati ndimo ziherutse gusohoka z'abarundi hamwe n'izasohotse minsi heze z'abanyamahanga cyane zimwe mu zagiye zirabahita usanga bateye amakopi naravyerekanye namutabibonye ukabura vyiganiro bwa mbere raba ikiganiro kiri inyuma ucu ubibona navyerekanye neza kandi bakabisubira the brave ndiga muririmbyi uri kuya kwigiganira nukuri kw'Imana ugasaba gutera kopi nzobivu ariko zoca nicara hamwe na social hariya hari igihe usanga hari utuntu tumwe bari vyahuriyeko urabona baduhurireko bareki iki the brave amasonga aho rero nawe ndabonye rero aho ntitubahuriza
umviriza Fizi birashika ego birashika cyane sawa none gitumano ndahagutsindira ego reka tubanze tuje mu kungatoye ego ari indirimbo ya Diamond yitwa Jeje ndayibona baravuze ko ishusha n'indirimbo ya Wizkid Joro uratse ko byavuzwe cyane uri kurazumviriza urumva ko ari utuntu point de repère bihurirako ndabeshe birahari none nyimba yibaye hagati ya Tanzania na Nigeria wayi Burundi bitoshika bantu b'Imana ntihari bwagere je nibaze ko hatari bwagere yuko vraiment dutangura kugira iki henda gwakaro ari umuririmbyi vraiment so umuririmbyi no mu DJ mu DJ w'umurundi nemera nukuri kw'Imana je ndamwemera DJ Feedbite ahari hose yubaho mbaza uti gute ariho usohora EP y'indirimbo ugerageje kumviriza indirimbo yasohoye zirimo akaranga yego naho ziba ziri moderne harimo akantu ka modernisation urumva yuko harimo hari akantu ka kiwacu karimo urakumva vraiment DJ Feedbite hari yubawe kabisa kandi abantu batarazumviza musimbire kuri channel ya DJ Feedbite mumurabe mumvize indirimbo ziri muri EP erega ujya mujama niyo gwasi urazi gituma ujya mujama urabona bajya ba Runtown DJs barafise akantu ka urabona ko bafashe zakozi ububare bwose buri hitinga muri Rohero n'ahandi hese wasanga hari Runtown DJs nawe n'umuririmbyi ari va muri Runtown indirimbo ziwe zivuzwa ku bice 80 kwijana ni gute ureka kujya hitisa sigurira oya muguretse nivyo the brave teke guca hirya no hino ndashaka kunyishura ego canke oya DJ Feedbite warumvirije indirimbo ziwe sawa namba barazumvirije nanyisi ziwe ndazi ego nshaka kunyishure ego canke oya muri zya ndirimbo hoba harimo hit song ego oya bo kugeza ino saha ntiturabona neza hit song kubwi wawe nka the brave umusesa oya urazi ikintu turabira ko hit urabiza amasinye turabira ko hit kindirimbo iri hit ubwa mbere na mbere indirimbo iri hit ni indirimbo tuza kumva handike yasamirana tutarumva umuririmbyi yayiririmbye ukabona umwana wamwe barabara umukozi wo mu gikoni bajya abantu benshi cyane ugasanga bazi indirimbo atanu umwe azi umuririmbyi bakatatora kubaza eske ni yayiririmbye izo ni ibimenyetso byerekana indirimbo iri hit kuri Feedbite ni yahino imbere yuko dusozera ikiganiro jana mvuge muri rya EP DJ Feedbite yariho gusohora oya kandi jenga ntitunazina DJ Feedbite jena turazinanye ga brother mwino misari indirimbo nyinshi ziri hit uhinge ndakubwire muri rya EP ndafise mu indirimbo zibiri vraiment zanjoye hari indirimbo ari kumwe na Berry Music hamwe na Kakeza hakaba n'indi ari kumwe na Mona Warda hakaba n'indi ari kumwe na 90th je vraiment zya ndirimbo bien sûr ntubeshe bo Feedbite n'umuririmbyi vraiment mwiza mu Burundi abikora neza kandi guys urafise abaririmbyi vraiment bariko baza neza aho nitwo kwibagira ba D1 arakora neza afise hit song arenga kurana kurikirana n'umuririmbyi aje vuba D1 yakora neza gusa naramuvuze we D1 umviriza urumujama urabitse usabye by'ubujama apare nkese umviriza D1 warakoze 0 narabivuze 0 je nayi compare na nijya calm down ya ntuze ya Rema nayo ni copy ijya ni copy mbo nagomba nakubwira turaba ikiganiro kiri nyuma tubiraba umva ndakubwira hagati ya calm down na 0 ni yatangiye gusohoka je nazo hatanguye calm down kweli attention twibuke ko 0 hasohotse video ubu ariko je mvuga 0 yatangure ku ma platform yandi za Spotify n'izindi hatanguye calm down ariko niyo yatanguye gusohoka mu ntuw'Imana ego vraiment je ndisubira ico gega none D1 cyo tutangure kuri abantu asora indirimbo adisora muri Iteka Music ega sishatse kuvuga ko D1 atari umuririmbyi mwiza cyangwa umu producteur wiwe atabizi barabizi n'abahanga barakomeye nka D1 n'umwanditsi mwiza mugabo Neko navuze kuzindirimba baze gukora. Ko navuze kuri ijya. Niko ko harimo akantu kajemwo kandi birashika abantu b'Imana. Ako fizina akakubwiye ni kakandi. Abaririmbyi bose barafite ni akantu. Usanga kinjiranyemo. Indirimbo hari gihe usanga sometimes zisa. The Brave. Yeah.
ivyo ntitwobiheza Yes, gusa reka tugaruke kuri Nigeria yari mbere ko dusozera vraiment nashaka akantu umbwiriye akantu kamwe ku bantu bafite amarebo cyangwa baririmbye akajambo kanyuma hama dusozera ikiganiro kuvyerekeye debate turiko. Bo jewe ikintu nashaka kubwira abaririmbyi nibo mera kuko nibo waja mu marebo. Ikintu ca mbere abaririmbyi amarebo kubera ko twaba tunatambuka ikintu basaba ca mbere nuko bogerageza fizi bakaraba ingene bagerageza kuba professionnel. Vous êtes professionnel ça veut dire quoi? Barabe nyimba bagiye gusinya muri management kanaka babahe contrat basinye baze baje muri conference de presse tubabone tumenye ko bavuyemwo ndetse n'igihe bazovamo kandi bagiyemwo ngeye bavuyemwo tubimenyeshwe neza cyane icyo gihe bumvikane n'ibikorwa ngene bikorwa uko benshi bagenda bafite tundi target narabuze amafaranga usora audio bazongora video no icyo si ikintu kego kirakenewe cyane ariko kumenya ingene upanga ibikorwa vyawe aho ugiye gukorera ni ikintu cimva mutima aho na hambere ngarukiye ku marebo naho amarebo nayo vraiment yogerageza kuraba ingene abasitari bayo ibahindera cyane gose. Hari umusitari muri rebo usanga atanguye kwigenza ukundi kuntu hari uraho yabonye ryararikararira kuri stage sineza kumuvuga izina gusa navyo sinico ndiko navuga rero hajya rebo management ni ya mbere byo gukurikirana umuririmbyi wayo ku buryo imuhindero agira ku rutonde. Ndatanga example imwe mumbabarire cyane ndaja kuri Iteka Music yego umuririmbyi wabo D1 hari insolite arakora nta nimwe na insolite ndabona ko nta nimwe rero nibaze bararaba reference kuko vyakundiye kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza umuziki wacu utera imbere natwe turinda hanyitse ngo tuteze imbere du promoting indirimbo nkuko bisanzwe biri nuko navuga yego D1 nako the brave musesanguzi reka ndagushimire bon abantu nkamwe ariho tugitangura nuko yindi urumugenza usanga bigoye kubaronka usanga bigoye kubaronka kumbore wari usandi mabanga ari kuburimwo wari usindi ibikorwa ari kuburimo kuko urazi ko twapanze program bwa mbere irapfa bijanye bivuye ku mwanya wawe ariko reka ndagushimire ku kigoro wakoze kugira ngo ushobore kwitaba ubutumire bwanje ushobore kwitaba abakunzi ba Motivation Plus Media kumbure bari bakeneye ivyumviro vyiwawe nibaze ko nibintu vyanjoye cyane the brave Fizi ego bwa mbere courage kuri idea wagize yo gukora akantu kiwawe gato karakora mon cher ami nturambigwe ukurikize ka kantu n'amavugani ntibigirane ntivyihutagizwa birarindirwa ntivyizana birarondegwa ego so guys reka nsubire take 5 again kuri wewe ushoboye guherageza kino kiganiro take 5 kuri wewe washoboye kugira subscribe namba utarayigira yikore nari kumwe na the brave musesanguzo n'umuvukanyi uno muntu nemera cyane twara struggling hamwe bon nukuri sinzi igenero bivuga so biranyohera cyane vraiment iyo mugize subscribe nuko nibayikora tanzi go bacu tutari imbere twese ntanzi munzigo shira kugira subscribe birasanzwe namba nadekonye mu kiganiro vyandike ndabibone kugira sinzosubira none utavyanditse ikamaye nkora amarori none utavyanditse nzomenya gute ko nadekonye ga muntu w'Imana vyandike nga muri commentaire namba nakoze neza bimbwire kugira ngo bigende neza urabona ndakubwira ikintu kimwe nibagiye gato amucu basezera ego ko uri mushasha ukagira initiative yo kuzimana umushitsi ibintu by'amateka asante sana urakoze cyane Debe so guys ndabakunda cyane imbere ya kamera yari Fiskira n'umutumire the brave musesanguzi once again inyuma ya kamera yari social boy turabakunda cyane ja bless